ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro, ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni ic'imirongo kikaba kibaye ic'icenda c'ivyigwa vy'amayagwa. Ni cigwa ca gatatu c'ibisokozo. Mugabo nico cari kuba ica mbere c'ibisokozo, kuko ni muri iki kiganiro nza kuvuga indangura kintu, imero n'akamaro k'ibisozo. Ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri y'ibisokozo, isize ya mbere indimburo. Ibisokozo ni i integuza, b inyitangizo y'amazina y'umugwi w'umunani w'ibintu nyawibonekeza na nsigarabwenge niwashaka. Sok itsitso ry'irivuga risigurwa kubiri. Ubwa mbere na mbere hariho a itsitso ry'irivuga gusoka ritangira ivuga gusokoroza canke gusokangiza. Ubusokoza arasokangiza ikibazo, ubusokozwa ukamengo hari ico bapfa. Ntamuhakanya amubaza amutunagiza ngo amusokoroze ico yibaza kandi acishure n'ingogana n'ingoga adatevye. Itsitso nyaryo ricariba gusoka. Ijwi o ryo mwitsitso rirarandira rigahibongoza nko ku mwana w'Imana yacu, kuko ryiganye ijwi rihibongoza riri mwijwi uru ryo ku ngobotozo. Kandi niyo ngobotozo ica yigana ijwi or ryo mwitsitso ikareka kuba uru ikaciba rero or. Burya ikintu ni ciza cane kandi ikirundi kiraryoshe ntiworaba. Ubwa kabiri hariho itsitso ry'irivuga rivuga gusoka, naryo rivuye mu mazina abiri so n'ubwoko. Uti Patrice Ntafatiro ubwa bunini nawe uratanguye, rigaca ritanga izina isoko. Burya isoko ni so wakoko, kuko ugiye kuvuga uti je ngomba kurondera isoko ry'uruzi Ruvubu. Isoko ni kajya kantu kadudubiza ubwa mbere na mbere kari mu Kayanza. Ugomba kuza kurondera isoko, ikintu giha isoko uruzi ruvyironza, ugenda mu Rutovu hajya uruzi rufise akantu ka mbere kadudubiza. Ababishobora kubibona murabibona no kumbonesha kure, ndazi ko ari ahantu vyanditse. Isoko ni so wakoko, kuko umurundi arashobora kugira base babiri, si babiri gutya, ni base babiri. Se yamuhaye akoko nukuvuga se yamuvyaye w'amaraso, hanyuma na se amutunze. Ni nka kurya hariho mama na mama w'umukondo. Urashaka kuvuga uti mama ari nyoko agutunze, mugabo mama w'umukondo nurya yagutwaye munda. Nukuvuga isoko ritanga so wakoko rica ricagagurwa gutya. I ni integuza, inyitangizo rukozi ntayiriho, mugabo burya ibiriho yoyo. Hanyuma so ricariba itsitso, hanyuma irindi zina ricariba a integuza, ka ya koko inyitangizo, ok itsitso, o agasozo. Ndakironse rero isoko. Kandi ivyo jewe no birishingira intahe, kuko amajwi abiri avuga yisubiriza iyahuye acarandira. Tuvuga ngo ibisokozo. Aho tuvuga ngo ibisokozo nukuvuga ko hariho amajwi avuga abiri yahuye. Jewe rero naho nja mvuga ngo ari so wakoko bica bifatana. Ijwi o rero ryo kwizina iso rica rihura n'ijwi o ryo kwitsitso oko, hanyuma rikaca rero rirandira. Ndagarutse rero ku bisokozo. Uru ingobotozo runoganje inoganza igikogwa co gusoka co mwisoko canke gusokoroza co mu gusokangira. Nkuko nabivuze, iyo ngobotozo uru yahindutse or, kuko habaye ukwiganana kw'amajwi. Tuvuga ngo guhoma, mugabo inzu ukuyeko ivyondo vyayumiyeko, hamwe usigara ubona ibihengeri, ucishije akajisho muri ivyo bihengeri ucuvuga ko
uba uri kurahomora iyo nzu. Uhomora ni u inyitangizo rukozi y'umuvugo wa kabiri mu rudende, hom itsitso, u ingobotozo, a agasozo. Ntituvuga ngo guhomura, tuvuga ngo guhomora. Ijwi u ryo ku ngobotozo uru ryiganye ijwi o ryo mwitsitso ricariba ijwi o. Ntituvuga ngo guhomura, tuvuga ngo guhomora. Ngarutse ku bisokozo rero, i iciba ingobotozo nyendeza, ijwi ye hanyuma rihuye n'ijwi re haca havuka ijwi ze ryo ku bisokozo. O haca habarira agasozo kicavuye mu gikorwa co gusohoka canke gusokoroza. Isize ya kabiri indangura kintu y'ibisokozo. Ugusokoranya no gupfindana kw'abantu babiri canke barenga, maze ubuyobewe akamenya ko yatsinzwe, maze avuze ati, bavuze bati sokwe niruze, sokwe soma, uwo muntu avuze ati ndaguhaye, uwamusokoza acaheza akamusobanurira, akamuha inyishu yo yari yitezwe. Uwo nyene kumupfinda aba yamubajije amusokeranya avuga ati sokwe sokwe sokwe. Kera hasokoranya abana b'abahungu n'abakobwa. Abakuze barashobora kubunganira canke kubatatura iyo batumvikanye ku nyishu canke ku nyubako y'ikibazo c'agasozo. Basokoranya ndetse n'ubu basokoranya mw'ijoro bateramiye inkono. Mugabi wacu namawe yadusokoza kugira ngo arabe ko bwa bundi twabifashe. Yamara mu bindi bihugu byateye imbere mu butunzi, imbonesha kure ziraha ikibanza kinini ibisokozo, mbere n'amahiganwa agatunganywa. Mu Burundi hari aho bavuga ngo tumarane irungu, bakaza barabaza ibibazo, mugabo ntibabaza ngo sokwe ngo niruze, ngo sokwe ngo niruze. Aho rero muri izo mbonesha kure ntibasokoranya nka kujya ku Burundi. Uburundi turacafise akantu kabijya ko turafise ingene babaza ivyo bibazo vyitwa ibisokozo. Umumenyesha makuru abaza ikibazo atabanje kugabisha ububazwa nawe akaca yishura. Ibibazwa bikunda kuba ivyerekeye ivyo arivyo byose bikwiye kumenywa, nk'abantu rangiranwa, nk'ibintu bijanye n'ingwano, nk'indondabihugu, abanditsi, akahise n'ibindi byinshi cyane. Aho rero ivyo ngomba mvuge rero ni ibintu nagiriye uburonzi. Ku kiganiro giheruka nari nerekanye igitabo, ntikurabona iki ni igitabo nanditse. Raba handitswe ngo kazinduzi ntafatiro, amayagwa y'inanga ya maconco, uducamugani, udusokozo n'utujajuru. Raba ngene kingana ni igitabo, hamwe mpora mvuga nti nivyo mba naranditse, ngiki kirabe neza. Iki ni cambere. Kandi urazi yuko ku kiganiro giheze nari nakweretse kandi kazinduzi ntafatiro nyene impinyanyuro z'imvugo y'ikirundi. Ngiki aho. Hanyuma nkaca ndakwereka kundwi iheze nakweretse akantu ngo l'art inexploité des bâtiments, ces êtres bondissants du Burundi, la fonction mathématique du jeu au tambour royal du Burundi. Raba ni gatoyi mugabo ngoma ndakwereke ca gitabo rero navuga ko ari kinini. Ngiki ca gitabo ngiki raba neza ni l'art des bâtiments, ces êtres bondissants du Burundi. Nukuvuga iki gitabo nagihejeje mu 2007. Raba ngene kingana ni kinini ya gose, ntavugira ngo bwa bundi ngo ntafatiro ngo vuga ngo ibintu ngo niyumviriye. Hanyuma kimwe kandi nakweretse habe navuga ngo amajwi avuga y'ikirundi n'ubwatuzo bw'ururimi rw'ikirundi. Nama nandika ko ari kazinduzi ntafatiro. Ibintu byose bizokwitwa kazinduzi ntafatiro. Aho hanyuma nk'ubu nariko ndavuga iyo kazinduzi. Ndabira iyi ni a, iyi ni kazinduzi. Hamwe navuga ko mfise impapuro 3200. Iyi ni a yonyene. Nukuvuga harimo amajambo atangurwa na a, naho nyene amajambo ari mu nanga ya maconco gusa. Buyi kirundi n'ururimi rukomeye gose, n'ururimi rurimo amajambo menshi. Ugasanga mugabo twirukira igifaransa n'icongereza. Murantunga niko jewe nabaye. Isize ya gatatu rero ibisokozo nyavyo. Iburi rya mbere akamaro k'ibisokozo
nukuvuga nk'ibire ngomba mvuge nivyo nanditse muri kino gitabo, nivyo nagiriye uburonzi hamwe mvuga nta bantu bazobarandukura ibintu bamenye ko ari ubumenyi ndiko ndabasangiza, ni nkaho noba nsohoye igitabo mugaba gatabo gatoyi. Aho rero nivyo ngomba mvuge. Iburi rya mbere, akamaro k'ibisokozo. Naho abarundi benshi batibaza ko ibisokozo bifise akamaro, kariho kandi kagizwe n'ingingo nkuru zishika 9, nazo zikaba ari izi zikurikira. Nizo ngomba nakubwire. Ubwa mbere na mbere, uguhiganwa. Ubwa kabiri, ugukina. Ubwa gatatu, uguteramika abana ngo ntibasinzire kandi inkoni itarasha hanyuma ngo bararubusa. Ubwa kane, ugucisha ubwenge abana kuko atawusokoranya cyane akurikirane ugusokoranya ngo ntihagire ico yunguka. Na wewe unkurikirana mu bisokozo 30 maze kukuha, ndazi ko wamaze kunguka ibitari bike. Ubwa gatanu, ukumara abana ishavu. Kubwa ngingo abana barikura ibinyugunyugu kuko baribwa mu kuvuga ibyo indero rupfaso n'ikirundi ibabuza. Ngomba ndaguha akarorero. Sokwe igipirigipiti. Inyishu niyihe? Igisuzi c'umukecuru. Ivyo nta mwana numwe ashaka kuza kubivuga ngo igisuzi c'umukecuru umuhuye ukazamureka abivuga mu nzira. Mugabo mu bisokozo arakivuga. Ubwa kabiri, sokwe kibingo gihitira. Inyishu urantunga ikiboro c'umutama. Ivyo nta mwana numwe mushaka guhura kazamba tawe kuvuga ngo ikiboro c'umutama. Ivyo ntibivugwa, mugabo mu bisokozo biraba. Ica gatatu, sokwe ndagufinze akagezi gatemba kaduga. Inyishu ni umugore. Aha jewe sindozi ico mvuga, jewe ngejeje ngaha, ugomba kuzombaza kuzomenya ivyo ari byo azonyandikire, ndamwandikire canke azompamagare tuvugane. Aho igisokozo ca kane, sokwe ndagupfinza umugabo yatanguye kwenda nyoko. Ico ni igisokozo bakivuga uko nyene. Inyishu ni impuzu yo musi. Mugabo nta mwana numwe woza mu batanguye kuvuga ngo ndagupfinze, abwira abantu ngo ndagupfinze ngo mugatanguye kwenda nyoko. Ivyo ntibishaka kuvugwa mu Kirundi, ntibishaka kuvugwa mu mico kama y'abarundi. Hari ikiganiro wagize uno munsi gica kuri WhatsApp, ndiko ndishura ibibazo biva ku 150 guca ku 130 na bingahe. Ndavuga ingene twebwe abarundi dufise umuco mwiza wo kuvuga ibintu by'urupfasoni. Mugabo hariho ibindi bihugu, hariho abandi bantu bavuga nk'ivyo tuvuga, usanga bobo nukuvuga bavuga ibintu biteye ubwoba. Ubwa gatanu, sokwa. Ikibazo ni sokwa. Inyishu ni yihe? Ibere ry'inkumi. Naha muce mumbabarira, muce muntunga, burya ndafise ibyo mvuga n'ibyo ntavuga, burya ndafise ibyo nkurikirana n'ibyo ntakurikirana. Aho rero kwa kuri navuga ngo ingingo 9 1 2 3 4 5 6, ubu ngeze kuri gatandatu rero. Gatandatu, ukumara abana irungu n'ubute. Ubwindwi, ukwigisha abana gufata ku mutwe kuko dusokozo turafise imero y'intahinduka, abantu bagiye barahanahana uko nyene. Ivyo vyerekanwa n'impinyanyuro y'imvugo y'ikirundi ca kera cane dusanga mu dusokozo. Akarorero, sokwe kiriyegetse hamayega. Inyishu ni igisore ha nkumi. Urumvise? Sokwe kiriyegetse hamayega. Iyumvire ngo hamayega nk'ivyo nibiki? Ni ikirundi ca kera baca bavuga ngo igisore ha nkumi. Ha nkumi nukuvuga haruhande y'inkumi, nukuvuga numusore n'inkumi bari kumwe. Kiriyegetse hamayega nukuvuga igisore ha nkumi. Ubwo 8, ukwigisha abana kwihweza ibintu bibegereye. Ivyo bintu ahanini ni biri mu buzima bwa misi yose, bocishije kwa amaso ntihagire ico bibabwira kandi biringira akamaro. Nici bisokozo bimaze kuko bakubajije ngo sokwe niruze, sokwe soma, ndasha umugongo, ucubwiriza kurondera ikintu cyama gisha umugongo aho uri hose. Inyishu urayizi ni urusenge. Ubw'icenda, ukwigisha insiguro n'indangura kintu z'ibintu tubona misi yose. Iburi rya kabiri, imero y'ibisokozo.
ibisokozo birafise imero yavyo vyiharije, ingene vyandikwa, ingene bivugwa, n'ingene mbere bibazwa. Aha ni ibisokozo bishikimikira ku bice 9 yamara mu mpfunyapfunyo. Ivyo bice bishobora kuba 4 vyonyene canke mbere na 3. Biba 4 iyo ubusokozwa yatanze inyishuyo, nukuvuga atayobewe ikibazo. Biba 5 iyo ubusokozwa ayobewe kandi ntarinde gutanga, rero niyo nyishu itariyo. Maze buno nyene hagutanga iyo nyishu agaca avuga ati ndaguhaye. Avuze uko nukuvuga ko ataca bafise avuga ahaye uburenganzira ubusokoza gutanga inyishu afise mu mutwe. Ibice biba 7 naho iyo ubusokozwa atanze inyishu itariyo, araheza agasabwa gutanga kandi akaruhira kuvuga ati ndaguhaye. Gutyo rero ubusokoranya akitangira wenyene inyishu. Ziba 9 iyo habaye ikibazo ubusokozwa agatanga inyishu ya mbere itariyo, ubusokoza akamusaba kumuha, yamara hakubigira agahitamo kwitangira inyishu ya kabiri, nayo nyene ikaruhira kuba iyitariyo. Gutyo 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 basokozanya gutya, bavuga ati sokwe niruze. Umva, sokwe rimwe niruze canke sokwe soma. Ikibazo ni ca gatatu. Ica kane hakaba inyishu. Itabayeyo nukuvuga ko acasura kumubwira akatanga indi nyishu. Iyo nyishu itabayeyo acamubwira ngo impa, nubwa gatandatu akaca atanga inyishu. Iyo nyishu itabayeyo acamubwira ngo impa, akacamubwira ngo ndaguhaye, hamubwiye 10 akaca atanga iyo nyishu. Rero isize ya kane indonda ntara yirivuga rijanye n'ibisokozo. Ubwa mbere n'ubwa kabiri busokoza n'agacimbiri n'umutumba wo muri komine Butaganzwa mu Kayanza. Ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa gatandatu, ubwindwi n'ubw'umunani gisoko n'agacimbiri k'umutumba Camamandu muri komine Rutegama imuramvya, n'agacimbiri k'umutumba Gahororo muri komine Kiremba Ingozi, n'agacimbiri k'umutumba Kibuye muri komine Kiremba Ingozi, n'agacimbiri k'umutumba Rukinzo muri komine Gasogwe Imuyinga, n'agacimbiri n'umutumba Gahororo muri komine Gisagara mu Cankuzo, n'agacimbiri k'umutumba Rugari muri komine Mbuye imuramvya. Ubw'icenda Misoko n'agacimbiri k'umutumba Buyongwe muri komine Mishiha mu Cankuzo. Ubw'icumi Rusoko n'agacimbiri k'umutumba Makombe muri komine Ntega mu Kirundo. Ubw'icumi na rimwe Rusokori n'agacimbiri k'umutumba Rugongo muri komine Mabayi mu Cibitoke. Reka ngene vuza akantu. Urabona irabaye saa 10:40. Izuba rirarenze. Urabona izuba ryamaze kurenga, ni saa 10:40. Nukuvuga ni vya bindi twiga mu ndonda bihugu wasanga batubwira ngo iburaya iyo hakanye, iyo haza gukanya izuba rirenga kare. Hama abanyeshuri bagashwana, abanyeshuri bakavuga ibitari ivyo. Naje nari mu banyeshuri bagora umwigisha kubera navuga nti ivyo bintu ntibibaho. Mugabo nji no muri Canada nabibonye, ihera saa 10:40 izuba rirarenze kandi rizoseruka ejo mu masaha moya. Nukuvuga umunsi ni mutoyi. Nohera heza ngira nti hajya kwisi nimagiranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mu ijuru. Ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyo ndaho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyo ne kugakengeri ngo menyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi kicigwa kugira ngo ntuce ubwenge wenyene. Burya wibeza ko ndakwigisha kubera iki? Jewe nciye ubwenge ivyo nzi bikaguma muri jewe ntaco bizomara. Nivoka ntiyijya, n'umwembe ntiwijya. Umwembe urigwa n'abantu cyangwa ukaribwa n'inkende. Nukuvuga kwisi turakeneraniye. Mwege murakeneye ubwenge bwanje, nanje ndakeneye ko muvyumviriza hama mukazokwigisha abandi. Ibintu n'ugwendendane, ibintu n'uruhererekeranye. Ubwa kane nushime ko nigwenda kwigisha kandi kubisa sinabwiriza no kubigira mugabo jewe kubera urukundo rw'Uburundi, urukundo rw'abarundi n'urukundo rw'ikirundi rurabintuma. Nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehe gemayira kaburungu kome ngo nterere canke uhera amazinda.
yari umuronzi mu kirundi c'abarundi mu mana canke umusongwe ntafatiro Patrice ndagusezeye ngo hezagira nti urakagira impundu n'impuzu urakagira ipfundo gipfuzwa nabo gyufafahariza wewe urakagira busokoza ugiye nabagusokoza urakagira umuryango hama wicare haziko canke data wanje wicare aho ushaka wose mugabo usokoranye n'abana bawe baca ubwenge urakagira ibanga nibango ubangira mwimbuto ikibirenge byose uragakunda Burundi uragakunda abarundi uragakunda n'ikirundi ngo nikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo